ati Yesu ukunda ibikorwa byawe biteye ubwoba. Yose kubita ingoro hasi imbere yawe ikagucurangira igacurangira izina ryawe. Nimuze murabe ibikorwa by'Imana, birateye ubwoba mubyikorera mwene Adamu. Ikiyaga gicika isi yumye, abantu baja bukuruzi n'amaguru, niho twahimbarwa muriyo, atwaza ububasha isi yose. Nimuze mwumvise mwebwe mwubaha Imana, gira ndabiganire ibyo yankoreye. Imana nihezagirwe, yo itirengagirira isabisho canje, ntinkure ko